abantu 10 iyo ngorane bahura nayo watatumwe bawataze 10 ikosa rya baby mama cyo mwurira mwamenyereye mwurira ntimwurire kuri umvije ikosa rya baby mama akwanga abashaka kwanganisha n'abandi bantu Ukunda gute afise babonesha ivyo rero biramusha naramubwiye ati ngo bampaye ngo ndabiposte none kuja guposta umuntu mucafuza bimaziki mbeje ataposte agaka kubiposta kuri nuzenya ziwe yabihaye mukecuru guys nabihenere natwe yarabuze na content yo guposta yarabimuhaye ngo yarakugiriye lave reka arabivuga umviriza ndakubwire wena umviriza ndakubwira uko uravuga ngo ivy'abana ntibijemo nimba wadashaka ko umuryango we bawuvuga nawe nareka imiryango y'abandi ayiringe no bariko baratuka umviriza naso kuwe tugamufotora ba respecter umviriza uko umwana akeneye kuba respecter n'abandi barakeneye respect sivyo abana reba batanyi bari Charon abana cyangwa kubahwa entre yabo none abo basita bari Charon bari bakenewe none nabareka ivyo bintu byo kujavuga ngo bazanye ngo abaposte ngo bamuhaye ibintu aposta none basi nabigari karamubaza ashaka kwigira tuvuga kuri turiko tuvuga twe ivya Charon wanyambukora muri Novotestam harabakora muri Asetestam ajejwe ikibasi mu nasa je uranzi nasa sivyo urazi je urazi bikwiye urazi je baranyagiriza desire sheria ko abasama bro izukaba desire nanje ntibo yanyagiriza mugabe ikintu kwabaje ntacu kirazira kumunshira command abantu ngo ni ku passport ngo desire akatazana uwo message udafise fana namusabye NC ndamusabye bamuzane kuri live tuyamuhe abantu bose babona tumusubiza amahera yiwe lakini yatse kamera tumusubiza amahera yiwe baze tumufasha ahubwo nyambakire ko tumufasha batubimenye ko mushonje bamwipresenta kuri live muga ati ndashonje aho ko nakiriza wizi reka je mumfashe fisi ingorane tugufasha apana kurinda guca mu bikara nivyo namanavuze ukenye ushonje egera umuntu abagufasha apana kugenda gutukana inzara nimbibasha nababajije mugabo kari nk'abanyeshuri mwese mwari oya muga sindaje okay nzamuribuka no gufungura rero namwe oya turibuka no gufungura mugabo hari umuntu azana ibibazo vyo mu rugo iwiwe akabizana kuri TikTok sifite nibiba ufise ikibazo giherezi iwawe apana kuza kubwira abantu ese rero namayero umuntu yokwiba agahunga kwe najewe nka muri serbi nta muntu atanze abantu bose baranzi yuko je n'umuntu wanje nta muntu mvuruga nta n'umuntu nkeneye ko amvuruga so umbwiye ngo nagutwaye ngo desire buri muno mwiblag bona gutwenga ikintu kimbabaza nuko navuga ngo bampaye ndabiposte umengo ni ibintu bya yarazi ko azanye content yarazi ko abantu bacha bamujimana none guposta umuntu uca wungukike Babymama urasubira arega ntuze Babymama no mu journaliste je kubyonza yes nta TV online afise yarananiwe hari cyane yo mu kibona yarananiwe byaramunaniye ko nandera afise nta mustari ukegera umuntu adafise indera amwanduze wakazi kiwe gusa nabyara bana nabyara nta n'umuntu azomwandikira yarantutse ngo ndumurezi byene umugabo mwanditse oya ngo ndiyambiza basi dadi we ntunze kuva kera nje ndakuzi kuva kera ega jaje ambwira ngo ndumutinganye ega shanye maso mu bwiza Ibreezy mbawe nawe ya matangazo muzi kuva kera byahize sanga rito yamamo ewe nyuma ndababwira ati ushaka gutuka umuntu zana ibitutsi bishasha none gutuka umuntu ngo numurezi byene ivyo ni hajya rero ngo yararose umusuma ngo subiza amahera ya fyotinga abahimbiri gusa bose bagukomye namahoro niwe uravuga ivyo nukuri ngo bampaye ngo ndabiposte oyaye umugani wa Charon aposta kuyihe page afise abantu bangaye imbesiri yaho
nakimakora muri industry wa post upost n'urabwa n'abantu Merci Chabel sœur kunyihera amagift nyihera abo bana n'abantu bangaye Babymama mga dadi nawe urarengeje wazi kungwanira imbere y'abantu ashobora gutana ama box ngani yabeshe kandi ikinafite no muri industry bashakaga niwe ungana ibiki none Babymama tugize kuri umukarateka tukurondera aba competition yo guhana n'abantu kandi nico se muri industry kirahari umukarateka ukina taekwondo canke shotokan tukwereka aho uje gukinira box akana kujya guhanira mu mawadi y'abantu wambesire oya gusa urumva ibintu vya réseaux sociaux ni vya réseaux sociaux ariko uko agira ubuhanza ariko n'ubwenge bugenda umushatsi uvuga ariko n'ubwonko buvungu kanya n'urubusoba hamwe abasoba hamwe b'abafreme wewe barajurumije ntuza couple ya Davina na Tania urugo rutangaho nina kino kimwe mumenye Jay baramwicariye ndaki Babymama ari abantu bose bakora ama live nga kuri TikTok mwabuze content ndagusabye ntuzimihende JP nibaze banihende nibaze bacisha umusoba hamwe mu kanwa bihenze par accident ntibazosubire kutuvuga vrema mwabuze content n'abaswera baza kubiyorobeka muri abaswera babuze content nagore tashika gutwara umugabo w'abandi uri gusogura wanashima ndanashavuye ngere no kwikunda gore kuri big screen tukubone urashaka gushaka kumutwara diva hani soni nawe bamuhakije no munsi kandi vrema ntasi sinenzi ko bakundana no mu diaspora oya Jesse narinzi ko dive bamugwanirira ahubwo kibakundana no mu diaspora bamuganiriye basha mwe ntimwatahuye bakundana hewe nze bakundana no mu diaspora wo mu Rwanda uruzi ko umuntu wese ari nyuma y'igihugu cy'ubundi bari mu diaspora bakundana no mu diaspora umureke waba mu Rwanda ujya mukobwa aba mu Rwanda oya je ngira ngo bari abwiye kandi abarundi mwe mwamwiteye kosha oya no kwera ukuntu urumva twaramurondeye turamubwira umugabo wawe uvuga ati bamututse na aksa y'ikirundi atakara atangura kuvuga ikinyarwanda na bamututse aksa y'ikirundi razimira atangura kuvuga basha maze umbiriza mukene gukora content para aksa bikamukika ukavuga umusoha uzoca usaba ikigongwe kuri live usubiriye twebwe tuzoguha ibyawe mwabigize jojo rero na nkaho uri kuvuga iki ukuri kurarepeza ngaho badeblokoloye none ingwara none basabye ikigongwe uri bagendesha isusete bakaca banuma tekana utavyuzi nina waratatse beniro sexologue naco twakubwiye natwe tureke dutukana tureke no iyo yinyegeje naho nawe kwanza twakudugije kugira umutuke yuza waciye uhora ahubwo mbega ivyo vyatsi biri wari kuri big screen ninde ejo kiyuki nimushire daboti kuri big screen asharinga udufoto basha genda basezengeye gukuramo kamwe kusha bumfise nakuyemo kamwe no babasanga nakubise umuntu wabonye rero ndagusabye cyo ndireke ibyo bafunguye no munsi yumsakazi kagenda nkeneye kubona plan no munsi madame yateguye oya ntayo ndakubona yahejeje tekawe n'umunsi nariye sandwich twabyumvise none royi urabuze desayero ukundana n'umuntu afise urukoba rwero yararengeye ufashe nabi yakurungurutse ibyaremve uwo muntu umunsi bamuzanye kuri live nzomuha amahera yiwe abantu bose babona ko basi namwivye mfume ndamufasha menye ko ndi kumfasha ko yabivugiye nyine ko yari akeneye ko bamposta azoze rero bampostinze bwa bundi uri umusitari azoze rero tumuha ibyiwe tumuha amahera yiwe ni umusitari wa grave bizi yaraga twatubona Jackie Mukimba baje ngo bampaye ngo ndabiposte na posta kandi afise abantu bangahe aposta ngo bampaye ndabiposte bazobishyira mu ndirimbo Ibreezy ari mu gukora haya baravuga ngo one way bavuga ati wizi warivye tese one way kunyene mutonze kunyene Daboti JP Nina Chelsea Daddy Sharon
gore turano ukunyene dutonze ukunyene twasuye abasuba hamwe nawe datagira genda umuntu ishimwe uyu muntu bariko baranyagiriza nta no wenzi ariko ngo ni nawa nkaye izina shaje nari nakubonye bashije ubundi agiye bashije mfise akazi bashire ejo mu gitondo baza bakorera content muri zabashije mfise akazi agafoto ka goreti yashyize ko yarakiri mwiza ubu karabaye naho mu gutwe ngo umenga bishiramwe inguvu nyinshi wabibonye kumenyo yuzuye mashwara yo mama oro elisi mama oro yo wowe nyambaye 50D ndakwisabye none en hasi afite amenyo igihumbi mu kanwa sha ninde yamushavuje jeyi yaranutse byemba yamushavuje gore tubakurura JP wagora he jeyi ko wari washavuye byagenze gute mani jewe mba ndi mu byunguka tu niyo mpamvu mba nabona wewe vipi ndeka mani laisse-moi tranquille zikoko moye yewe matabu mumelezi hano hamagara tani yasha ndahamagara Divine nanje ndahamagara tani ninde tani tani ya umugore wa Div kasha wo umugore mushasha wa Vince ni Alvin Smith aje gute nga Bombo Club. Ndabwira ikintu kimwe. Bombo Club. Ndabwira ikintu kimwe. Umuntu wenyine n'abashoboye n'inyokuru. Ni wowe wenyine avuga mukaca mucika intege. Bwa tani yabuje muce musubira hamwe. Uyabanzura ingire tani bamudiye ndabona pa Alvin niyo mustari ariko amashusho ngaho babwiye none ntimubizi ngo ngwiti yarababwiye ko rero Mustafa wa mbere azwi mu gihugu cy'u Burundi ari populaire atazi kuvuga icyongereza populaire kanyene ni populaire nyene yababwiye kuri ya live mu mazi misi namwe bakabatibura nyihere mwana wa Daboti mu mushire kuri big screen ndasabye za live mu mazi misi mugenda guhunahuna mu bagoma batibagura Daboti sharing udufoto umenga ni yabyembe yakire mwapakije kuri nuze kuri Benin sinzi yuko musuye no kunshira kuri live none ni nawe bijya bintu turiko turagira vyi blague ubifata nk'ibintu oya mwe mwababajwe nuko yaciye ahora hamacarage none nahore nico ndakwankira 666 Freemason Chelsea mbabarira ndagusabye ubazo batanga ikuzimu mwababonomwe muho bukera muzobona ico bita video kuri YouTube Peti wabonye iyo filme arabona yababona aho bukera n'agasibe kabo rero bana kamore sinzi yavuga mu vyaro Yesu we bwari miniteri bwo nabonye gugugaga ego yambaye pocket ayo marori none siko abarora arazubizura ni komande yagiye kwiga umbwa yikundira kombosha urabona ko ari nziza duka badandaza ko jene nyirati nzomurihira billet d'avion aze Kigali duhurireyo ndamuha ikigani pentiri ya be twasubize kumurungikira arajana imishatsi irajanye n'umupira Shalon Ndakumva Shalon. ndakubaje wowe na gato wowe turisubize kurungikira ntuze 46 yego cyane Yakanye. koma Yakanye. Ega yavuze ngo nta 46 afise ngo c'est 32 ans. Igihe narasebiye. ariko ngo yani kanja nini kuko gatwere Yosi yaganza bakinira ku mupira ndibaza iyo sibishaki none kanja nini yari gasa n'uyo mumumurize
ngo broccoli ari ibintu bitwenza ngo broccoli gasha afise sourire nkunda vrema afise sourire nkunda ndasa nigirisha wewe kagorete oya nigiri oya gorete wabishiramo inguvu force nyinshi aragenda woninde ubundi goramo kwisabye nandeka bamwita goreti ntiyari bwasesuke akiri ndeke no si jewe uwo ni Davina nani nariko aravuga nyene aravuga nyene nawe ushaka kuvuga vuga yo ibyo birato ni bimwe bya sapeda nowe mbese nimwe bashaka kuri sapeda nowe wakuntu bashaka kuri sha nawe iwacu tucatonze sapeda nowe ni skelete nawe tutatonze sapeda nowe ni umupfumu nimbaragura reka Charon baramwishe muri live kwa Shade byari bigana ariko arateka ngo babonamo igufa ryiwe kwande birabasha bagende bacane nande ndabacana Roy ngabona n'umwana mubi bashe ko batera yaranguyeho yarakoreye ubusa problem daboti dushire iyo rero iranyica agakecuru kanje yo kadeke oya baka none zoro driver zigurira he je wari ufite ubasha nuko kumana yarose like naragize ubwoba byanze ko ndayiheze iyo video nako da umuntu wawiwe abira nkayo matako yugo bivingo nuko none uravuza oya JP ayo n'amatako Shade ni kwanza yogizu umurose mwico gihe kubikuma yarafise yo ngo Babymama yagiye kwarega kwa Shade Shade kwanza honi ugende kuraba kwa Shade abasha Shade ni na biragusha nagende yitwa yoshika kwa no Shade ni turega ego ababoyi bahora bashaka ko kera nkanyari za tatuwaje za kera z'ababoyi bashirako n'imbuga je ndacarindiriye vraiment tumurungikire mugaba yakado comment none je ndayikeneye vraiment kamen abantu niri nate akaransi nateguye kado nyabaki je ndayatanga Ninuze ni cake cyane ko twagurira cake share birthday yo ya 46 ans mbere y'ukwera murumva mwaramaze kuronka umuzo imushiye murumva neza rero muhagarike muvuga ibyo mwaramaze kuronka uyimushiye uzo imushira itwara ngahe bashangiye kumbiriza ibyo Davina ariko aravuga ndagarutse gendo bombo clad don't worry about it sha oya reka bigana ugaruke bigana cyari yari nabari karasekura isombe nyabaye kateka isombe uwo ni bigala bigana yo yari karasenga ashana urabona Imana yaramwishuye sigari burayi ejo yarakomye Jessisha yaramukomye n'ibirenge birasha baratunanura baraturika amajambo ngenda bidaheze sha yafungishije gusto ni mu muhanda yavuga ni mu ngo nije nafungishije gusto umviriza umubwiye ati niyo yagaruka no mu Burundi azogufungisha ijya kabiri ndabumvishe amubwira ngo Fulime yo mbere muze tugenda ku joining ntibikunda wego riturangoye nanzana ko afite inzira zo kuvuga ngo bikorera mujana banganye ubwo bureko ubwo butacu bubanza n'abandi